ngomba ndabashikirize ndabamenyeshe ibyo twateguye uyu munsi byo kubazimana. Twateguye ico bita mini brochette de fruits et charcuterie. Twateguye date farcie au feta, boulettes de chèvre, tofu grillé, beignets de poisson, empanadas au poulet, empanadas aux légumes, mini pizza à saucisse, mini pizza aux olives noires, mini cake au chocolat, mini cake marbré. Yitwa Esperance Kabunda. Muhejeje kuvyumva ivyo bateguye kugira ngo bazimane abashitsi. Uyu ni umwe mu bantu 33 bagira baronke impapuro certificat mu rurimi rw'igifaransa zemeza ko bahejeje kandi batahuye neza ivyirwa byo gukinjika. Ivyo navyo bakaba babihawe n'ishirahamwe ryitwa One Touch One risanzwe rikorera isororezo. Bahejeje gufungurira abari aho mu byo bakinjitse bonyene, bahave rero baronswa impapuro zemeza yuko babinonosoye neza. Vraiment, ils font des décors que moi aussi je ne pourrais pas savoir comment ils ont découvert ça. Merci beaucoup. Denise Hawenimana. Hawenimana Denise arakurikira. Denise yakoze arikoringa kwigora kandi yarashoboye. Abanyeshuri barangije ivyigwa vyabo barashimira ishirahamwe One Touch One. Ku mazina twitwa Shimimana Nixon. Shimimana Nixon, yose certificat wize igihe kingana gute, byagenda gute mu kwiga? Ego, ubwa mbere tabashimiye, hama ino certificat twatwinyotewe kuko ni ikintu twaraharaniye kuba twoshobora kumenya umwuga, tukajya mu bamwe mu bandi bashobora kuba bamenya umwuga w'ukinjika. Twashoboye kuba kwiga amezi 6. Ntambamye nigeze ngira, ahubwo mu muryango bagagije kuntera inguvu, baramfata mu mugongo, baranshikira muri biriya na biriya, haba mu buryo haba mu kwiyunguruza kugira ngo shike kare, mu kunyibutsa ko amasaha ageze kugira ngo nshobore kuba notonda kugiye. Ubwa mbere twashimiye Imana tuzigamye kadushikanye no munsi, ikadukunda kaduhamagara amazima kuba twoshika kuco twihaniye. Tugashimira nishira hamwe One Touch One ryagize icyiyumviro cyo kuba cyo dana ino shure, kuko no mwuga benshi basuzugura bakengera, ariko twarashoboye kuba twabona ko ari umwuga ukomeye cyane ushobora kuduteza imbere na kare tukiri bato ukawo dufasha. Twabashimiye rero kugira ngo bashishikare batera imbere, baza n'ibindi byimviro byotuma twebwe abajene n'abandi dushobora kwiyungunganya mwabino buzima. Inyungu ya mbere je nakuyemo ivyigwa nuko namenye gutegura ico bita meni mu gikoni zihindagurika ikiringo c'amezi 3, nkashobora gutegura ibintu bidasa mu mezi 3 yose. Jewe meni nzi neza gukora ntakekeranya, ndazi gukora ubwoko burenga 4 bw'imikate butandukanye, ndazi gutegura amasalade arenga 30 atandukanye ariyo bita ama entrée, ndazi gukora ama misgere arenga 30 atandukanye ayo bita ama apéritif, ndazi gukora les plats principaux zirenga 50 zitandukanye. Ndaruzaniye Artemo, umuhinga mu bijanye no gukinjika, arashikiriza intumbero y'urubanza. Duhejeje guha impamya bushobozi abanyeshure bakurikiranye ivyigwa vy'umwuga wo gukinjika mu buryo bwa kijambere. Ubwo rero tukaba turamuye abanyeshure bagera 33, abahungu n'abakobwa b'incabwenge bashirutse amazinda bisoneye, ku buryo twizera ko bagiye kwereka hirya no hino Uburundi no mu makungu ico ishure ryacu ryabigishije. Ego amashure gukinjika mu Burundi ntagwiriye, niko murakoze, kandi nivyo kuko
jewe natanguye umwuga mu 1985. Twebwe kera rero twara tugenda kuri ariya mahoteli amenyekana ya Source du Nil canke kuri Novotel tugenda kugirayo formation ntonto. Rero tuvuga tuti kubera ko tubona uno mwuga abantu benshi basa nuko batawuzi, kandi hari abanyeshure baheze amashure yisumbuye canke kaminuza bakabura ubuzi, tukiyumvira tuti ni gute boshobora kumenya ibiharuro bingana kuriya maze ntibamenye gukinjika. Tutireka tubereka ko umwuga wo gukinjika ushobora kubaha ubuzima bakibeshaho maze bakikenura mu buzima, ndetse bakanashobora no kuja hirya no hino kwerekana karanga kugukinjika abarundi bize hano. Iyi koperative One Touch One ifise inzozi nk'izo zuko muri kazoza ibifashijwemwo namwebwe abamenyesha makuru, muri twifashijwemwo n'abandi n'ishaka ry'abagize iyi koperative, twifuza ko tuzoshinga hirya no hino ayo mashure nk'ayo gukinjika mu buryo bwa kijambere. Turateye akamo cyane leta ngo idufate mu mugongo, kubera yuko umwuga wo gukinjika usaba ibikoresho bikomakomeye kandi bizimvye. Ubwo rero niki gikorwa dugejeje hano turagikeza rimwe mu mashirahamwe yitwa Spark yaduha ibikoresho ngo dukote. Hama turabikesha kandi na ambassade ya Pays-Bas yaduhaye udukoresho dukeyi. Hano turabonamo n'umupfasoni umwe yitwa Aika, nawe yagize ico atwunganira haryanye kugira ngo tubashe kuronka ibikoresho, kuko gukinjika bisaba ibikoresho bya kijambere kandi bikomeye. Nuko rero tukabasaba ngo leta idufashe, idufate mu mugongo, natwe dutere imbere kugira ngo dushobore kubwira abasore n'abigeme badafise akazi, eka n'abandi benshi bavyifuza bige uwo mwuga maze nabo ubabesheho. Aho twagumiwe nuko twigisha uwo mwuga ukaba uri vyinshi biri mu rurimi rw'igifaransa n'icongereza. Bidusaba rero kugira inguvu nyinshi ngo dusobanurire abanyeshure bacu ivyo bikoresho hamwe n'ibindi bibigize kugira ngo bashobore kumenya ivyo bintu neza. Aho tworohewe nuko twaronse abanyeshure baza kwiga bafise ishaka ryinshi cyane gose. Uhereye uno munsi turiko turandika abanyeshure bipfuza kuzotangura mu kwezi kwa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Nawe Diomede Nibagirirwa mukuru w'ishirahamwe One Touch One atekerera impanuro bano bahejeje amashure yabo. Iri shirahamwe Cooperative One Touch One rimaze imyaka igera kuri 2 ritanguye. Twafashe umugambi kugira ngo mu ntumbero yo gufasha ugwaruka ruhejeje amashure rukabura akazi, tuje hamwe kugira ngo tubafashe kugira ngo bige baronke ingene biteza imbere. Waruka abanyeshure uyu munsi muratewe iteka muronse impamya bushobozi, twagira tubasabe rero kuvyo mwaronse kuvyo mwize ku mpanuro mwahawe ko mwoshishikara kwigendera, kuko muronse impano idasanzwe izobafasha mu buzima aho muzoba muri mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Abatumire bose baraho bahimbawe, mbere bamwe mu basanzwe bafise amahoteli n'amaresitora akomakomeye bakaba baciye bemerera akazi bamwe muri abo bahejeje ivyigwa vyo gukinjika. Encourager cette initiative. Nous sommes toujours à côté de vous. Espérons pouvoir avec vous. Merci beaucoup. Et appliquer tout ce que vous avez appris. Et merci à Coopérative One. C'est grand remerciement à M. Artemé. Ok, merci. Suivant à Aïda, la madame qui vient de parler, grandes félicitations aussi pour vous. Avec le soutien de Spark, nous allons essayer de chercher des endroits pour pérenniser les connaissances par le Spark. Je reste toujours convaincu que les cuisiniers professionnels sont toujours chers.